kibiriraho nuko rero niho twibereye reka tugende tubabwira ku mpande zose abakinyi bashoboye kuba abatangura ku ruhande rwa Interstar nkuko mubibona Musa Abdul numunyezamu yambaye nimero 1 Isa Bizimungu yambaye nimero 15 Fabrice Ndayikengurukiye yambaye nimero 4 ni kapitene canke kizigenza w'umugwi wa Interstar Juma Nzeyimana yambaye nimero 3 Afizi Hakizimana yambaye nimero 10 Musa Mosi yambaye inimero 2 Emedi Muruta Bose yambaye nimero 9 Junior Dusabe yambaye inimero 8 Ambirizi Eric yambaye nimero 6 Hassan Bizimana yambaye nimero 19 Songa Ndikumana yambaye nimero 27 abo ni 11 batanguye mu kibuga ku ruhande rw'umugwi wa Interstar nayo ku ruhande rw'umugwi wa Royal FC abatanguye mu kibuga novuga umunyezamu Kofi yambaye nimero 1 novuga Breze Mugisha yambaye nimero 4 Fani Bigirimana yambaye nimero 24 Frank Nduwimana yambaye nimero 7 Janote Rukundo yambaye nimero 2 Gerard Ndayongere nikizigenza uno mugwi wa Royal yambaye nimero 5 Shabani Ndayisaba yambaye nimero 3 Jisre Itanganeza yambaye nimero 21 Samso Bashir yambaye nimero 10 Darcy Shimirimana yambaye nimero 15 na Jafet Niyera yambaye nimero 8 nuko bavyifashe hano turi kuri stade Ngoma urukino rwo rwamaze kuba arutangura urukino rutanguye igihe cy'isaha 9 novuga azuzuye neza hano rero turagenda tubabwira uko ibintu biba byifashe kabisa namaze kubabwira ko Eric Joshua ndi kuri micro nayo kuri kamera hari turi kumwe na CC Hit Promoter novuga imbonesha kuri ni Sunny Stars TV aho tugenda tubabwira byose uko biba biko biragenda nuko rero hano umuhagarikizi iwo hagati ahagarikiye runo rukino novuga abamwita agato George ndavuga nuko biba byifashe kabisa hano uhugira kane ndabona hari ya Jafari niwe muhagarikiza gira kane katurabe hano birakomeye barinjira hano Royal hano Shabana arinjira neza ariko umupira ati wakujanye hanze no gusubizwa guterekwa imbere yizamu ja Interstar hano uno muhungu bamwita Abdul umunyezamu wa Interstar yambaye nimero 1 nuko rero hano ari panga neza cyane agiye gucomeka hano arondera mugenzi we hariya katurabe ku ruhande hari umuhungu w'ubusage mu mutwe kabisa yasubiza ku munyezamu hano Musa Abdul ararondera nde hano katurabe mugenzi we nimero 3 bamwita Juma Nzeyimana aracomeka neza cyane hagati mu kibuga ariko umupira ufatwa na Janote na Frank arinjira ariko hano byari bikomeye reka turabe ntibirarangira imbere y'izamu rya Interstar ariko bakiza izamu hano bahagarara neza turabe baraduga neza cyane hano nimero 9 ninde Muruta Bose Med akora kano kubwenge turabe hano ararondera mugenzi we nimero 8 bamwita nde ni Junior hano bakira kano kubwenge ariko hano Royal bahagarara neza cyane ni era Jafet Kwande Jafet aracomeka kwa Gisre Kwande kwa Gerard Kwande Gerard hano ararondera mugenzi we imero 24 kabisa amwita Arufani arakina nande hari nimero 2 abamwita Janot arondera nde hari ku ruhande nimero 4 Breze kwa Gerald Kataneza asubiza kwa Shaban hano na Frank na Chamarikoti ati wakoze ikosa wa muhungu we urikorera Frank Nduwimana wa Royal nimero 7 nimero 7 hano muhagarikizi gato George ati reka ndaguhanure kugira ngo usubiriye ndaguhane acomeka neza cyane hano Breze arondera Darcy ari imbere ariko umunyezamu arabanguka aramukwepa ati reka ati ndaguhende umupira nuwo gusubizwa mu kibuga n'amaboko na Interstar Eric Joshua turi kumwe kuri micro kuri kamera turi kumwe na CC Hit Promoter imbonesha kure ni Sunny Stars TV cyo tubasaba nuko mufyonda kuri subscribe mukagira share mukagira comment mugenda mugira amakoma yakaturabe hano barinjira Interstar ngwaho Royal ngwaho muraga bariko
arawutakaza uno muhungu Afise Hakizimana. Reka turabe flanke hano araburira. Reka turabe Shaban aracomekera Darcy hariya Darcy araraba neza arabitegereza asubiza hagati kwa nimero 2 aninde ani Janote barasubiza hano kwande kwa Blaise kwa Kofi arasubiza kwa Blaise nako kwa Arfani hano katrabe flanke hano flanke asubiza kwa Arfani aracomeka hano barondera Japhet Niera ariko umupira umujana hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Interstal. Hano runo rukino ruragenda gute mwabantu mwe? Biragenda gute hano? Reka turabe comeka neza cyane hano umunyezamu wa Interstal amwita Musa Abdul. Reka turabe hano baraza neza cyane Interstal ku ruhande rw'inyuma bararonderana nimero 3 abamwita Juma asubiza kumenyeza mu Musa Abdul hano avuga ati hagarara neza abahungu aracomeka neza cyane hano arondera Emed ariko aramubura. Katurabe Interstal hano barinjira Interstal hano nimero 10 katurabe hano yewe hano byari bikomeye aho muhungu Afise Hakizimana yaracometse agasantre hano ariko wari kukanegrija akagafata ibisanzwe kakora ibara. Katurabe hano ni kona kigiye gutegwa na Interstal arayicomeka nindare katurabe hano Afise arayicomeka ariko Japhet Niera ashira ku mutwe. Katurabe Interstal hano hagati mu kibuga abararonderana aninde. Katurabe hano nimero 27 abamwita Songa Ndikumana asubiza ku munyezamu. Katurabe umunyezamu Abdul yaradekonye hano yaradekonye Abdul bamumara. Katurabe hano baracomeka imbere baronderana Interstal amanota barayakeneye baragomba kutegereza muri zone rouge. Katurabe hano baragonga neza cyane hano birakomeye ariko Kofi arabanguka hano amunota awi 11 uruke. Katurabe hano Darcy yari yinjiye ariko ati ni offside. Darcy hano yari yinjiye ariko ati ni offside. Aniko babyifashe kabisa atubamenyesha ko izindi nkino ku munsi wa gatanu ku munsi w'ejo genekerezo rya gatanu kwezi kwa gatatu umugwi wa Flambeau du Centre uzoburamutse wakira umugwi wa Muzinga. Umugwi uri habi umugwi uri habi kabisa Muzinga umugwi w'igisirikare cy'u Burundi. Benshi bagenda bibaza bati mbega nta buryo ati bavuga ko atari. Katurabe hano barinjira Royal barinjira iki ni gitsinde abantu mwe. Katurabe ariko hano baramugora neza cyane. Katurabe Interstal ku ruhande rw'inyuma barakiziza mu bacomeka imbere barondera mu ruta boss Emet. Katurabe hano barakina neza ku ruhande rw'inyuma Royal nimero 2. Katurabe Janote barawubaka iki ni gitsindo iki mwitende Royal ino ni centre ati ntacabaye mwabantu mwe ati ntacabaye nibyo hano ino si penalty kuko yari yagerageje kunyegeza amaboko ni ya Japhet ariko umupira wamwisangije ko ino ntiba ari penalty. Abantu bo batamenyereye ibyo guhagarikira hano bavuza kamo hari impande zose tino ni penalty ariko ntabwo ariyo na Gion ntayo novuza kuko amaboko yari yayanyegeje umupira uramurondera iyo rero ntabwo abariyo. Katurabe biragenda gute Interstal ku ruhande rw'inyuma bararabana neza cyane barondera nde hano nimero 10 Afise Hakizimana acomeka kwande. Katurabe kano gahungu Afise karabahenda umupira usha hanze no gusubizwa mu kibuga n'amaboko na Interstal mamotipe bamwita Isa Bizimungu arakwakwanya acomeka hariya arondera mugenzi we. Katurabe ntibirarangira ino ni centre ariko ati umupira wari warenze hanze. Nuko rero bavyifashe kabisa hano
Eka turabe hano ku ruhande rw'inyuma Royal hano Royal bacomeka imbere ariko ahagarara neza no munyezamu Musa Abdul. Eka turabe Royal ku ruhande rw'inyuma nimero 4 abamwita Blaise Mugisha. Blaise kwa Arfan hano arondera flanke asubiza kwa Arfan hano arondera Darisi ariko Darisi bamuduga ku mupira uje hanze no gusubira mu kibuga n'amaboko na Royal. Hano Shabani aripanga neza arakwanya arondera Darisi asubiza kwa Shabani hano no muhongo nimero 20 nako nimero 2 wa Royal kubita garincha bamwita Janote Rukundo. Mpira tinikosa ryakorewe Royal ariko turabe hano Janote arayiconga ararondera nimero 10 hano udekonye hano Yusamara hano byari gukomera katurabe kabisa ku rukino ruri bugende hano biragenda gutemwa abantu mwe cyomeka neza hano Interstar bararonderana ati nta cyabaye byuka barabandanya Interstar basubiza hano kwa Musa katurabe hano Interstar hano kwa Kizigenza bamwita Fabrice baronderana hano eke baba bamwitonde Royal ariko mupira uca hirya gatonya yizamu. Tubibutsa ko tuba turi hano kuri stade Ingoma mu rukino ruriko rurahuza umugwi wa Interstar na Royal. Ni Royal yakiriye Interstar ku munsi ugira 24 wihiganwa rya Primus League mu Burundi. Hano rero ubona ko ari ibintu bitoroshe na bukebuke turagenda tubabwira uko biba byifashe kabisa. Ani nkino zungurujwe zikinwa kuri no munsi wa 4 n'uwa 5 kubera ko stade Ingoma ikenewe mu bikorwa by'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Nico gituma zino nkino zabaye kuri no munsi tubamenyesha ko ku munsi w'ejo umunsi wa 5 genekerezo rya 5 Flambeau du Centre bazakira Muzinga. Nuko bavyifashe kuri micro Eric Joshua turi kumwe kuri kamera CCT Promoter tubandanya tubipfuriza kugira ibihe byiza. Nuko turagenda tubabwira uko biba byifashe kabisa tunabamenyesha ko umugwi wa Interstar muri kino gihe usanzwe uri mu kibanza. Interstar hano basanzwe bibereye mu kibanza kugera ubu cya 12 n'amanota 28. Nuko bimeze bariko bahura n'umugwi wa Royal uri mu kibanza c'icenda n'amanota 31. Katurabe hano byari bikomeye Frank byari bikomeye hano yaradekonye hano Abduri ati nikosa rikorewe Interstar. Katurabe hano biragenda gute ikosa hagati mu kibuga rigiye guhanwa na Interstar. Tubasaba kubandanya musangiza abandi bikorwa byacu. Ni Sunny Stars TV maneshe kure yo muri Capitale Politique mu gisagara cya Gitega aho amakuru yose atandukanye utugenegene ni mico kama ibintu byose turaza tugatereka ko mwico tubasaba no kutugendera mukagendera ubwo rubuga iyo chaîne yacu canke ubwo rubuga rwacu agwa YouTube na Facebook. Amakuru yose muyasanga ko atandukanye imice yose tous les domaines. Anuko bavyifashe ni Sunny Stars TV kuva mu gisagara cya Gitega tukabagezaho inkino kuko naryo riri mu byo mwihangiro twihaye. Ino ni penalty ariko ati ni nyuma y'umurongo ino yari penalty yuza kubikorera muri Mukorumbore. Ni karata y'umuhondo hani ratangwa kurinde una mungu wa Interstar. Ino ni kufra ya Royal hano
uno muhungu nimero uno muhungu ayambaye nimero zingahe reka turabe hano mu mpuzu zirabura n'amabara yera reka turabe neza neza ntiriko turabona neza nimero yambaye ariko akoze ikosa muri nako inyuma y'umurongo gatonya ya Mukorombone reka turabe nindagiye kuyiconga ino kufra nimero 10 bamwita Samso Bashir Samso Bashir yihagazeko agiye kuyiconga kabisa hano turabe kivamwo akaturaba aratambuka neza asubira inyuma gatonya yitangura akaturabe Bashir hano umuhagarikizi gato George arababwira ati mudekonye nta mbabazi ati mudekonye hano nta mbabazi kabisa reka turabe hano biragenda gute umunota wa mirongo n'uwa 19 w'urukino arayiconga Bashir neza cyane iyindi kona kiki hano byari bikomeye imbere y'izamu rya Interstar Bashir hano yarakatishirijeyo hano uno munyezamu hagara Frank yinde ya kabiri arayiconga yewe ariko hanze umupira uri gutera imbere y'izamu rya Interstar hano umunyezamu Musa Abdul arakwakwanya hano ararondera nde mugenzi we ku ruhande rw'inyuma neza cyane hano neza hano akaturabe ati nikosa wamuhenuye hano Emed ariko arashwanira abagenzi wati mpereza neza neza icyo nikorera ubona ko muri kino gihe harimo basatirizi bambere Remeye Bitere katurabe hano barakwakwanya Interstar bararonderana yewe garako turabe Interstar nimero 15 abamwitane Isare katurabe kirigitsiro birakomeye we katurabe ariko kona kick ya Interstar kona kick ya Interstar indege kwitera katurabe hano arayihagararako aninde George gato arababwira ati mwabahungu mwudekona nta mbabazi hano katurabe hano match hano irakomeye kuko bose barondera kutaja muri zone rouge Interstar hano baracagwana ngo ntibabe mu migwi ikoroka katurabe nimero 10 yihagaze ko bamwita Afizi Hakizimana Afizi aragenda arawutereka neza cyane Afizi arindiriye uruhushya rw'umuhagarikizi Afizi baramuruhushya arayicomeka neza reka turaba bariko birakomera hano urupira baruta inyuma katurabe hano barakwakwanya Interstar hano nimero 15 abamwita Isa arondera ariko barabubaka hano Royal katurabe Gerald arondera Frank ku ruhande hariya Frank araduga Frank nibafugiwe Frank arabamara aracomekera Shabani ngwaho Shabani arinjira mwabantu mwe hano byari bikomeye imbere y'izamu rya Interstar yewe hano byari bikomeye imbere y'izamu rya Interstar urwo rwari ruhiye katurabe hano comeka neza cyane ariko Interstar bawuti inyuma Jafet Niyera arakwakwanya asubiza mu kibuga hano reka turabe abamwitane nimero 10 wa Royal abamwita Samso Bashir katurabe hano kwakwanya neza cyane Shaban uragira gute barakwinjiranye katurabe Interstar nimero 19 ninde katurabe hano abirakomeye katurabe Interstar nimero 9 katurabe Emed Murutabose ati ni kona kick hano kandi birakomeye hano Royal nayo nyene bayisugereje katurabe nindagiye kuyitera nimero 10 katurabe hano
ino ni kona kiki ya Interstar. Kona kiki ya Interstar mwabantu mwe arayiconga neza cyane, reka turabariko bakiziza barasubizamwo ariko atera agapira ku burofa. Reka turabe hano Interstar ariko wayare hano barawufata. Reka turabe kubita neza cyane hagati mu kibuga. Reka turabe hano ari nimero 15 bamwita Isa Bizimana. Bizimana Isa kandi ararondera nimero 8 bamwita nde Junior hano ararondera nimero 10. Reka turabe bamwita Ndari Afizi arondera mu rute boss Emede ariko umupira arahufata neza warukiye kuja hanze ariko. Reka turabe Interstar baracunga neza cyane hano. Reka turabe Interstar. Reka turabe kizigenza hano wa Interstar abamwita Fabrice. Reka turabe hano birakomeye mwitonde Royal mwitonde Royal mwitonde. Ino ni kufra ira hano heza mwabantu mwe, ino ni kufra ira hano heza amasantimetero 30 vuye ku murongo wa Mukorumbone. yewe kano gapira wo gahasaido ntibazonkiza ico kaduhereza muri Central Africa ku rukino rwa Central Africa hano tukaze turihironkera nk'utu dupira kuri Saido vyokomera hano. Nindagiye kwitera hano barumvikana nimero 6 na nimero 2 ni Musa Mosi hano ndabona rekeye Mbirizi Eric niwe yambaye n'igitambara cha kizigenza hano nimero 6 Mbirizi Eric ayihagaze ko hano niba afugiye warayiconga. Pay attention Kofi hano agapira bakamuterekeye ngo. Reka turabe hano Interstar nimero 2 ninde bamwita Musa rondera. Reka turabe hano Afizi ariko umupira umujana hanze hano. Nimero 10 wa Interstar Afizi Akizimana. Reka turabe hano Royal hano Interstar baragwana aneza cyane. Reka turabe Mbirizi Eric kwa Emed Mudekone hano. Reka turabe hano mu busatirizi bwa Interstar ubona ko baziye rimwe ari benshi bakadekona muri. Reka turabe Niyera Japhet agiye gusubiza mu kibuga una mupira n'amaboko. Niyera Japhet arawurungika arondera Darcy aragarukana kwa Gerard Kwande arondera Frank arabahenda. Frank arinjira aracomekera Darcy imbere Mudekona arabamara. Reka turabe hano Darcy yaba bari ku munyezamu Abdul Musa autora vyoroshe. Reka turabe hano biragenda gute. Reka turabe neza cyane hano Interstar bacomeka imbere bararonderana. Reka turabe hano nimero 10 ni Afiz. Umupira uje hanze uramusiga, umupira uramurengana hano uje hanze wo gusubiza mu kibuga n'amaboko na Royal. Niyera Japhet arakwakwanya ararondera nde mugenzi we hano ni Gisre Kwande hano kwa Mugisha Blaise ari imbere kwa Hande. Reka turabe aracomekera Shabani aragonga neza ipasi imbere. Reka turabe Darcy akagusiga yewe gariko hano munyezamu wa Interstar ahabera amagabo kabisa hano. Reka turabe hano barakwakwanya Shabani araduga ku mutwe arondera Frank ariruka biragenda gutari ku mupira wamusize. Umupira hano wamusize wo gutereka imbere y'izamu rya Musa Abdul. Witwa Eroge dusabe tumwifuriza ibihe byiza. Tuba tubabona mwese kabisa twibere kuri Stade Ngoma. Reka turabe hano barakwakwanya neza cyane. Reka turabe ati nikosa hano rikorewe nimero 9 Emed Murtabos. Emed wana kari mu basatirizi bambere gushika kuri no journée ya 24.
reka turabe hano wihagaze ko ninde Mosi Musa Mosi reka turabe agiye kwitera hano araraba neza cyane ariko ati ndabivuyemo reka nshire ku ruhande kwa mugenzanje barakwakwanya neza Eric ariko Kofi hano agapira arakakira reka turabe hano acomeka imbere neza cyane barondera Darisi hano arinjira ariko munyezamu arabanguka Musa Blaise nako Musa Abdul reka turabe hano cyomeka neza cyane hari imbere bararonderana ariko umupira uje hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Royal Shabani hano Shabani hano ararondera nde rondera abagenzi we ariko mupira ati habaye ikosa ryo guhanwa ku ruhande rwa Interstar Kizigenza bamwita Eric Mbirizi ayaka barakwakwanya hano Interstar bacomeka isantre hano ayaka turabe hano Gerard hano Gerard Raduga Gerard hano ati nikosa rikorewe Gerard ati nikosa likolewe Gerard aligiye guhanwa na nimero 4 ninde nimero 4 ya barakwakwanya hano Royal baronderana neza cyane Samso hano umupira uramusiga no guterekwa imbere y'izamu rya Musa Blaise nako Musa Abdul n'umunyezamu wa Interstar eka turabe hano agiye gucomeka imbere arondera bagenzi we arababwira ati hagarara neza ati ndabazanire ati hagarara neza arayicomeka neza cyane Musa Abdul ararondera bagenzi we hano ku ruhande rw'imbere eka turabe hano Royal bakizizamu eka turabe hano Frank araduga ku mutwe Frank hano Eric Mbirizi araba ariko tinta cyabaye eka turabe hano Royal kwa Shabani aramanura kwande Shabani kwa Arufani asubiza kwa Kofi arazana kwande Kofi hano adugana kwa nimero 4 Blaise Mugisha Blaise arakina na Jafet arakina nanda reka turabe hano ni yera Jafet baramusubiza agapira reka turabe aramanura kwa Gerald arazana kwa Blaise acomekera Darcy reka turabe hano reka turabe Jafet ariko iyo mutahabera amagabo Jafet yabereka katurabe Kofi aravuga ati ndindira yewe uno mupira ufatwa na Interstar babarizamwo hano baruhukirizamwo reka turabe hano ati nikosa ino ni kufra kandi ya Royal hano abamenyereza ku mpande zose bahagurutse Kambaranga hariya yahagurutse katurabe hano byari bikomeye hano Royal ubona ko isigaye ifise abafana batari bake bahagurutse basigaye bavimurambya kabisa bakavuga ati aho byakabereye ni kera ubu barahaguruka amavuvuzera hariya bazi Kenya yewe eka turabe hano Jafet niyera aronderande eka turabe hano Jafet umupira utahanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Interstar barakwakwanya eka turabe hano nimero 15 Isa kwanya hano umupira usubira hanze eka turabe hano Isa arondera Afiz ariko utahanze Afizi autahanze eka turabe hano Jafet niyera arawusubiza mu kibuga hano aronderande nimero 21 ariko
Gisreti habaye ikosa barakwakwanya reka turabe Gisre anako reka turabe hano Darcy aracomeka isantre Jafet arabamara Jafet wewe nako Frank yeye umupira uramusize gato hano umupira hano wamusize no gutereka imbere y'izamu rya Musa Abdul. Musa Abdul hano ni wagiye gutera no mupira aracomeka imbere arondera abagenzi we hano eka turabe Frank hano baramubura umupira uje hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Royal. Frank arakwakwanya arondera Shaban hano no kwa Frank kwa Shaban asubiza inyuma kwande arasubiza hano kwa Arfan kandi Arfan aravuga ati ndawucisha he. Arfan arisubira inyuma kuraba neza acishe ku munyezamu Kofi agarukana kwa Blaise Mugisha asubiza kwa Gerard ndayongere kwa Blaise asomeka imbere arondera Darcy ariko eka turabe ntibirarangira baracakwana barondera ariko tinikosa rikorewe uno mutipe wa Interstar. Tubamenyesha ko ari urukino ruko rubera kuri Stade Ngoma umugwi wa Royal wakiriye umugwi wa Interstar wo mu gisagara cya Bujumbura. Hano ni ku munsi ugira 24 imbonesha kure ni Sunny Stars TV aho tugenda tubereka amasanamu byose tukababwira nuko ibintu biba byifashe. Eric Joshua ndi kuri micro naho kuri kamera muri kumwe na Hit Promoter CCT Promoter kabisa. Hano Sunny Stars tubasaba gufyonda subscribe share comment kugira ngo mubandanye kabisa mudufasha kwegeza ibikorwa imbere. Reka turabe hano birakomeye Darcy wewe reka turabe byari bikomeye hano byari bikomeye ariko bakizizamu neza cyane Interstar. Reka turabe hano Blaise akubita umutwe arondera reka turabe hano Samso kwande reka turabe hano nimero 2 bamwitane reka turabe hano Jafet Niyera arinjira kushobeka Sandre yewe Darcy byugiza nibiki Darcy barakumaraho muvira mu kibuga kino cyari gitsindo ciza ariko tawuzi ko mu maguru hagiye iminyororo yaba byari bikomeye hano imbere ya Interstar. Eka turabe Interstar barakwakwanya aneza cyane ku ruhande rw'imbere. Eka turabe hano ninde eka turabe Interstar aracomeka neza cyane centre ariko Kofi hano arabanguka ati nababonye akwakwanya kwa Shaban agarukana kwande kwa Arfan kwa Shaban acomeka imbere ararondera nimero 10 bamwita Samso arinjira yaracomeka Frank birahera ariko Gerard aradekona urupira rucisha hejuru mupira no guterekwa imbere y'izamu rya Musa Abdul munyezamu wa Interstar. Akatarabara kwakwanya hano ku ruhande rw'inyuma arondera mugenzi we hano Eric Mbirizi hano Eric araraba timuhagaze he ati ko ntababona ati ndaservande ararondera Emed Murtabose ora umwaka turabe Blaise kwa Gerard hano Gerard aduga ararondera Frank kwa Shaban anagarukana inyuma ku ruhande rw'inyuma Arfan arazana kwande kwa Blaise nimero 4 wa Royal hano kwa Niyera Jafet aragarukana kwande agarukana kwa Blaise kwande turabe mudekonye barabica turabe kwa Blaise kwa Jafet kwande Niyera baba no combination ya Royal mana yanje we turabe hano Darcy arinjiye nimero 17 kubita Sandre ariko
Musa Abdullah ugwakati muri besha basa natwe turakeneye atatu eka turabera kwakwanya Ahmed Murutabose uno musatirizi muri kino gihe eka turabe hano Japhet Niyera araguhenda ngo wirutse ariko arawure kurigira hanze hano abafana ba Royal ntitwari tubimenyereye ariko ubu akamo ni kenshi eka turabe hano Kofera ucomeka neza imbere ariko Royal bahagarara neza nimero 2 bamwitane eka turabe Mos agarukana kwa nimero 3 bamwita Juma Kwande acomeka imbere ariko hano Blaise ahagarara neza eka turabe abiragenda gute amwe abantu umwe ariko umupira niwo gusubiza mu kibuga n'amaboko na Royal iyi match itanguye gukomera hano match itanguye gukomera Eric Joshua turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako kuri micro kuri kamera hariya utuhereza amasanamu atyoroye neza cyane nkuko mubimenyereye ni City Promoter mumenyesha makuru konsamirizi Star FM samirana mu gisagara ca Gitega ku 96 n'ibice bitanu kongera akaba no mu burongozi akaba ari nawe anarongoye ino mbonesha kure Sunny Stars TV kuva mu gisagara ca Gitega mu mukuru wa politike mu ntara ya Gitega eka turabe hano ino ni ikarata itanzwe kuri nimero 19 bamwita Hassan Bizimana wa Interstal karata y'umuhondo igira kabiri muri runo rukino yindi yahawe Interstal nyene zibiri ku mugwi wa Interstal nuko bavyifashe neza nuko bimeze kabisa imbonesha kure Sunny Stars TV mugende kuri channel ya YouTube mwandike Sunny Stars TV gutyo mudusanga ku rubuga rwa YouTube na Facebook aho hose amakuru yacu amuguma mwitorera tangorane atandukanye tuguma duterekako eka turabe hano Interstar birakomeye eka turabe ninde Afis arondera ndari ya mugenzi we Eric Mbirizi Eric arabahenda Eric arinjira arigwisha haya ariko hano biramucika eka turabe hano Shabani hano subiza kwa Arfan kwa Kofi hano Kofi aracomeka araraha batinda acomekera Darcy hariya ku ruhande akagusiga Darcy urabona ibara Darcy yawufashe Darcy aragira controle Darcy aragukata ariko umupira uje hanze no gusubiza mu kibuga n'amaboko na Royal hano Darcy asigira Shabani arakwakwanya Frank arinjiye ariko corner kick hano ya Royal bagiye kuyiconga neza cyane hano Frank nibafugiwe yahagaze neza Joel Gauche comeka neza cyane hari arayiconga Frank katurabari birarangira ariko barakiziza katura mu mpira subira kwa Frank ararondera gusubirayo Frank araguhenda Frank arasigira Shabani arakubita satre katurababa ariko Musa Abdullah hagarara neza katurabe hano nemera 9 ninde Ahmed Murutabose aracomekera hano mugenzi wa hano murapfuye hano Royal pay attention ariko Kofi hano ahagarara neza katurabe Shaban arahuduga ko aracomekera imbere Samson ariruka urawufata biragenda gute Samson yawushikiriye Samson arabaraba neza arasubiza inyuma kwa Frank Duwimana Frank kwa Samson katara ariko ati ni kosa ikarata y'umuhondo igira gatatu ku ruhande rwa Interstal ihawe nde namutipe w'ubusagare kandi abi nimero yambaye Interstars
uravye nabi nimero zine bamwita Fabrice Ndayikengurukiye. Interstar muravye nabi muragikarata itukura, amakarata y'umuhondo ababanye menshi bakabongera nimumbaze. Akaturabe hano ino ni kufla ihagaze ko Darcy na Frank. Ndabona Frank arayirekeye Darcy, nk'abantu mwe biragenda gute? Darcy arayihagaze ko, yewe katurabe hano gato George avuga ati hagarara neza ndamuha uruhushya ararutanze. Darcy arayiconga, yewe hano vyari bikomeye, ariko umupira ati petit file hano kubita ku rusenga rwo hejuru. Katurabe hano munyezamu Musa Abdul aracomeka imbere, arondera abagenzi we. Emed Murtabos, Emed aragarukana kwa Afiz arondera Emed, ariko bahagarara neza ba Blaise kwa Niyera Jafet hano. Jafet arinjira hano. Ariko tumupira wakujanye hanze, subiza mu kibuga n'amaboko na Interstar barakwakwanya. Katurabe hano biragenda gute? Hano Blaise atereka ku mutwe. Katurabe hano ninde nimero 21 ni Royal. Ninde hano bamwita Gisre. Katurabe hano ntibirarangira, Interstar barondera gukiza izamu ariko barabataka. Katurabe hano neza cyane barahagarara neza. Katurabe Interstar hano comekera neza n'umuhungu nimero 8 abamwita Junior aracebere. Yewe kino cyari gitsindo. Reka turebe birarangira muri mukoromorero. Yewe ntibirarangira. Eko hano Interstar bari binjiye neza. Kombine zikomeye. Katurabe hano Gerard kwa Shaban arakata. Shaban aragufunga. Shaban asubiza inyuma kwa Gerard kwa Frank Nduwimana. Frank hano arazana kwanda, ariko umupira usoka hasi no gusubizwa imbere y'izamu, no guterekwa imbere y'izamu rya Musa Abdul. Katurabe hano aracomeka neza cyane no munyezamu wa Interstar. Umunota umwe w'agasunuzo w'inyongera ku gice cya mbere hano. Umugwi wa Royal wakiriye Interstar umunota umwe gusa w'inyongera. Katurabe hano umupira uja hanze no gusubizwa mu kibuga n'amaboko na Royal. Niyera Jafet arakwakwanya, ararondera nde ati muhagaze neza none nze. Katurabe hano Niyera aracemeka ari imbere, umupira wa muremure bawuta muri corner kick hano ya Royal. Hano Frank agiye kuyiconga neza. Corner kick ya Royal irava mwiki. Ano na mahigo ya nyuma yo muri kino gice cya mbere cy'urukino. Ekatira barayico ariko hano na muhungu akubita umutwe ariko upfa ubusa, amwitwa Gisre. Nako ni Samso akubita umutwe, umupira uca hejuru. Katurabe hano munyezamu Interstar aracomeka imbere. Hano half time, igice cya mbere ari nako kirangira. Tibutsa ko umugwi wa Royal FC wari wakiriye umugwi
wakiriye umugwi wa Interstar kuva mu gisagara ca Bujumbura. Nuko rero imbonesha kure ni Sunny Stars TV, twe tuba turi kumwe tugenda tubamenyesha ko ibikorwa nk'ibi twiyemeje kuza tukaza turabibaha. Namwe ico tubasaba ni subscribe. Hano ndabona abakinyi barwa yare bavuga ati nta kuva mu kibuga gutyo. Ati reka dushima Imana, ntumbaze ko ariko bashima Imana nuko sinzi vyari vyo, ariko eka dufate kwa gusenga kuko nta wuzi vyari vyo utabegereye ntiwomenye ivyari vyo. Mugabo kuno no gusenga eka turabe bavuga ati turagushimiye, ati Imana wewe utumye ibi bigenda uku, barivira mu kibuga gake gake. Ati reka tuze kuraba ibiza gukurikira mu gice kigira akabiri. Nuko rero Eric Joshua turi kumwe kuri micro, ya kuri kamera turi kumwe na CC Hit Promoter, imbonesha kure ni Sunny Stars TV kuva mu gisagara ca Gitega mu mugwa mukuru wa politike Igitega kuri stade Ingoma. Turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako, tubahe novuga ikaze mu gice gikurikira akigira akabiri. Ciao.